ikibazo kijanye n'igitigiri c'amamatera ya fraude yafashwe ahanini dushira imbere bijanye n'ibitigiri ahanini dushira imbere bijanye n'igikorwa co kurwanya fraude naho iyo imatera imwe canke zibiri zifashwe ziciye muri fraude tuza kwirwanya igikorwa kibi cane rwose kuko bituma bihungabanya ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ariko imatera zashoboye gufatwa zose hamwe n'imatera zashika kuri 13 zose hamwe zikaba zari zifise agaciro k'amafaranga angana n'imiliyoni 3,900,000. Mwabajije kandi muti mbega ko twavuze mu ntabamye twahuye nazo ko ari uburyo bwagiye burateba canke bukaba buke, uti mbega ibikorwa bishitse ku rubuga ho nta ntabamye twahuye nazo. Aha nabamenyesha ko dushitse ngo turiko twarangura ku rubuga nta ntambamyi dusubira guhura nazo kuko twaturangura ibyo twateguye twategekanijwe n'uburyo kandi dufise n'abahinga abasirikare bashoboye gukora ivyo bikorwa kandi bakabikora neza banonokewe, haba mu vyo gukingira imbibe z'igihugu, gucungira amahoro n'umutekano, eka mbere haba no mu bijanye no guterera mu iterambere ry'igihugu. Mwavuze ko twavuze ibijanye n'ibikoresho byashoboye kongerezwa, uti n'iry'abatari banga ivyo bari ibihe. Aha twamenyesha ko iyo twavuze ngira ngo bise ko twavuze amamoteri y'ubwato bukoreshwa n'igisata kijejwe kurwanira mu mazi bita force de la marine, hariho n'ibiduga n'ibindi rero bitegerezwa kugira ibangwa, bitegerezwa kugirwa ibanga nk'uko ubizi ko urwego rwo kwivuna abansi rukozwe ahanini n'ibanga mu vyo urangura vyose. Ariko ahanini twaguze ibikoresho urwego rwo kwivuna abansi ruba rukenewe kandi bigezweho kugira ngo dushobore gukingira igihugu, dushobore no kwivuna no guhasha umwasi hamwe yo hirahira agatera igihugu. Kuri Jean-Marie Mayonga kubijanye n'ico yabajije kijanye n'amafaranga ni inyubako yatwaye, namenyesha yuko ku kanya haza kuba akandi nubaka ni kamagwa ko aho abajejwe ikigo ca gisirikare kijeje kubaka yita Régie Militaire de Construction aza kudushikiriza ino nyubakwa, baza gushikiriza ibijanye n'amafaranga iki kigo inyubako yatwaye ubijanye no kuyisubiramo no kuyagura gatonya. Ariko twabesha nuko ayo mafaranga ahanini ico nayo nibuka tubitegura y'amafaranga arenga imiliyoni 500. Nabajije kandi ati none hari impinduka izozana n'inyubako kwijanye n'uburyo bw'amafaranga tinyamamanga mupanze mushobora gupanga y'amadari y'ibiti n'akaye karusho. Novuga yuko akarusho ahanini mazi ko atarutekwa iteka atekewe mu vyatsi, ahanini akarusho no gukorera ahantu heza nk'uko namwe mubibona nyirango nuko ubutari bwahinjire ntabwo hahora hameze gutya mu abantu bashoboye kuhakoranira, ntitwashoboye kuhakoranira tungana gutya. Ikindi naco bitanga ahubwo akarorero keza ko kwerekana yuko abasirikare dushoboye kwikorera ibintu vyiza kandi dukoresheje amafaranga make. Hanyuma muri kazoza turibaza yuko bizogira akarusho nk'uko babivuze, kuko hariho igisata kimwe kigipanze, turibaza ko nabo nyene bariko batekanye nyene basubiramo inyubakwa kugira ngo uburyo bw'amafaranga bukoreshwa mu gupanga buhagarare.
Hari rero no bakarushanira kari mu gukorera kuba ahantu heza habereye nyene hiteka. Norbert yabajije bijanye tibere ko aba parakomando cyane aba parachutiste kizari kwetsa mu bikorwa yabagiye hari byo bonona haba mu gutegura ko umuzya byamigigo bagenda gukora umunsi mukuru ukwibukira yo kwikukira ndategurwa urumva rero ndari gutegurirwa ahantu ataremererwa gukorerwa ku mugaragaro kandi muzi cya kibuga stade Intwari muzi uburyo bwatwaye igihugu kandi muzi n'akamaro gifite igihugu. Hari mworema yego kugira ngo batigishe n'abasivile njyana mushaka kuza kwiga boza abapara bakabigisha. Ikiringo abajije kandi ikiringo cyo garukana amahoro uti muri Kongo tibe kwa hano ibintu bigenda bigati ho n'ikizoya cyajya guhera kugira ngo abasirikare b'u Burundi batahe kuko no muri Afrika y'Epfo batashe yana abandi sinzi. Rero mu cyumwe nuko abasirikare b'u Burundi batari mu gihugu cya Kongo nkuko abandi basirikare bari bamwe bose nubwo intumbero ishobora kuba ari imwe gusa ariko bamwe bose bafite umwanya bagiyeyo nuko nyene baheza bakajayo. Twebwe rero abasirikare b'u Burundi bariyo biciye mu mategeko kandi bariyo biciye mu masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu bijanye no gucungera amahoro n'umutekano cyane ku mbibe duhana hamwe no kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Rero abasirikare b'igihugu cyacu bazomarayo igihe cyose gikenewe, igihe cyose amategeko aba ayibarekurira, kandi gikuru nuko bakora neza bagakorana n'abenegihugu bagashima ko babafasha ku bijanye n'amahoro n'umutekano kandi n'imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Kongo. Mu bijanye n'abajije amatati y'amatongo two twavuze gushinga amaboro tibega aho tuva amatati yagiye avuga kandi uko wagiye havuga no kwamenya kuri henda aho hose nivyo nyene hasanzwe haboneka utuntu bomenye nyene n'amatati mugabo ntabwo ari amatati ukundi bavuga yuko ari aho abagisigaye abo leta yikeneye ahantu ikahakoresha ibikorwa by'igihugu iheza igatanga umuzibukiro. Hariho rero aho hose mwagiye muravuga aboba batararonka umuzibukiro, ivyo biri muri bya bibazo bitandukanye bisanzwe bihari bijanye no kuronswa imizibukiro. Abenegihugu bamwe bagiye bayironswa abandi nabo kumbe kubera hari ivyo basanga bidakwiye neza bararindiriye nabo nyene bazoronswa imizibukiro yabo. Icyo tukaba tubaremesha amatwana bakiriye tukabumviriza none bakandika n'amakete tukabishura. Twibaza ko abataronka iyo mizibukiro bo kwihangana bazoheza bakayironswa. Mwabajije ati mbega u Burundi buzobandanya gukorera muri kugarukana amahoro muri Somalia bavuga ngo ATMIS, ariko icyo bavuga nuko ATMIS yarangije ikiringo cyayo kwigerekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2024. Ubu rero hatanguye iyindi mission bise EUSOM. Iyo rero abasirikare b'Abarundi bari kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia kubera nyine ari ibyo twari twahurije ko igihugu cya Somalia bategerezwa gutaha kwigerekerezo rya 30 Ruheshi umwaka w'2026 turimo, ariko haciye habaho kongerezwa ikiringo cy'amezi 6. Rero no Burundi nabwo nyene bashafasha kugira ngo bufashe kubijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, kuko hariho n'ibindi bihugu vya rutura nka za Amerika zifasha mu bijanye n'uburyo
aho basaba yuko Burundi kubera muri abafata nk'igihugu ca mbere cyakoze neza bigashima muri Somalia bifuza ko Burundi bwogumayo muri Somalia, ariko bishitse naho nta mission itagira iherezo kandi igikorwa ciza n'igikozwe kikagika ku musozo kigahera ni mission yahera naho nyene yategekanijwe uko nyene bazoheza gatahuka mu Burundi kubandanya guhagararira amahoro n'umutekano mu gihugu no gucungera imbibe z'igihugu. Mwavuze kandi kubijanye n'uturusho cyangwa udushimwe duhabwa abasirikare bagiye garukana amahoro hanze y'igihugu ko biteba, nivyo biteba biba bivuye kuri twebwe, biba bivuye ku bajejwe gutanga ayo mafaranga nyene y'utwo turusho n'udushimwe, ari nacyo bituma tugenda tukarindira mugabo tuguma twishyuza ku munsi kugira ngo ayo mafaranga turabe ko yoboneka n'ingoga canke ku gihe aheze aronswe abasirikare yagenewe, ariko tubavuga ngaho yuko ata muti wishibere kuko mission ari mission, amafaranga yo tukarindira yaziye bose aguma ameze neza. Igikuru nuko igisirikare igihugu kibandanya guhemba neza abasirikare ku gihe. Justine yabajije ati mbega tiwavuze ko igihe uja muri Uganda wabonanye n'userukira igihugu c'u Burundi n'userukira igihugu ca Sudani mu Burundi afise icicaro i Kampala, ati mbega ko naho hari ingwano timwiteguriye kurungikayo ingabo. Byo kurungika ingabo hanze y'igihugu birafise amategeko abigenga n'inzira bicamo, mu gihe haba biciye muri Union Africaine cyangwa mu karere cyangwa ku migenderanire y'ibihugu cyangwa muri Nations Unies, igihe cyose bizokenerwa biciye amategeko, abasirikare b'u Burundi barahari bashoboye gutabara mu mihingo y'isi yose aho bokenerwa bagatumwako. Mugabo uwo mugambi ntawe uhari, twaganiriye gusa kubera nawe nyene yari yumvise ko turi hariya ahanini kugira ngo atubwire uko byifashe, tumenye uko bimeze muri mu gihugu iwabo, hanyuma tugumane imigenderanire myiza, turabe nuko muri kazoza tutoya imigenderanire y'imfashanyo mu bya gisirikare. Uwanyuma yabajije ibijanye n'ubwo na fraude naho tutabivuze ngaha, mugabo ubwa mbere twoshima yuko itegeko rizogenga ico gisata c'abasirikare twavuga reserviste ikirundi aho abageze kukivuga ngo nakibagiye n'ushaka neza, ofisiye bazi gutegura neza ijambo yambara abasirikare suko nabita mu kirundi mugabo kuya mwana mwayibuze hanini mugabo nikisibira reserviste gusa birazoba biraba n'ibijanye no gushikira mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Mbere abo nicegera curongoye gisata ari ngaha, dushimwe ko rero cyangwa mukuru w'igihugu yateye ko ku itegeko rigenga ico gisata, nibaza yuko ariko baritunganya n'ayandi mategeko merekeza eka no kurondera n'ibikoresho mu kanya igihe cyose kigeze bazoheza abasirikare abo batumweko. Murazi ko ari imico ibiri, umuco umwe wagizwe n'abasirikare bariko baraja gukukuruka, bariko baraja mu zabukuru canke bakukurutse imyaka ibiri imbere yuko nyuma yo gukukuruka mugabo haza bari n'abasirikare basanzwe bakora akazi gasanzwe kuko tubijanye n'iterambere no kwigisha urwaruka gukunda no gukunda igihugu, ivyo bikorwa n'abasirikare bariko barakukuruka gusa. Mu bisanzwe rero ariko bavuga ngo ikindi gisirikare womengo n'ikindi kije, mugabo ni nk'uko ngaho turabafise abarongoye abasirikare barwanira hasi, abarongoye abasirikare barwanira mu mazi, abarongoye abasirikare barwanira mu kirere, aba nabo bazoba ari abasirikare bajejwe kwigisha bakunda no gukunda igihugu, hamwe naho turi no guteza imbere igihugu no kwitarira abareserviste bashobora gutumwako igihe cyose bikenewe. Zose bafite amategeko izoba byisunga, nta ngwanya zikeya zirimo,
no kubijanye n'ugwaruka mu byetse bandi tibega n'abajeje amashuri cyane imeze gute naho nyene mitegeko biranditse neza uko nyene bizoba bitunganijwe n'ugwaruka ahanini uzoba ruri ku myaka yo guhera 18 gushika ku 25 myaka kiri mitonye kiri bikenyene bashoboye gukurikirana inyigisho za gisirikare ariko hazoba hamagariwemo ugwaruka rwose kuko ugwaruka rwose rurahamagariwe gukunda no kundisha igihugu no kumenya kwitanga no kurwanira igihugu. Rero nibaza yuko ari ugwaruka rwose bwaba hanini rubishaka niko itegeko ribivuga, ariko kandi kitabuza yuko abose zoshika imbere cyane cyane ari ugwaruka ruzoba ruhejeje amashuri yisumbuye kuko tuzarimo no kubigisha ibijanye no gukora ibikorwa bakoresheje amaboko. Niyo kuva kera basoko n'abasokuza bakora bakoresheje amaboko cyatuma baterana imbere. Rero nitugomba gusa twibwira ko tuzokora dukoresha ikaramu na ordinateur gusa, ivyo bizofasha ugaruka twabereje amashuri na burya ubugamare kumenyera kwironderera akazi atari kuja gusaba akazi leta canke mu biro batandukanye. Abasubiye kubashima rero mereye kuri bubaha mu rwego rwo kwibona abasukuru bonye ndetse n'abazangabo mwese muri ngaha shira hana cyane n'amenyesha makuru bose bashoboye kwitaba kuko rero dukurikirana n'ibinyamakuru byabo turumva yuko ahanini baremesha amahoro n'umutekano bagaterera biba biterambere. Rero nimuze muritinya mukeneye kumenya byinshi bijanye n'urwego rwo kwibona abasukuru b'u Burundi. Hari umuvugizi ari hajya mu generale muze umwegeye azobabwira n'ibijanye n'ubushikiranganje naho nyene politike canke intwaro natwebwe turahari tuzoreza tubabwire, ahubwo muze murabibwira n'abandi ko batabizi canke bayivuga nabi canke bayivuga vy'intumbero yabo ya politike nyene nubwo atari nziza nyene y'ubwambusha canke kuvyonga. Murakoze, Imana ibahezagire.